Muzirikanyi wawe uhindure n'isi Muzirikanyi wawe uhindure Kagumenyi mwebwe abubahwa abasaserdoti nawe mudiyakoni, wewe nyakubahwa mama Claudette twagendanye, wewe nyakubahwa wunganira padiri mukuru mu burongozi bw'inama nkuru ya paruwasi, ni nyakubahwa chef de zone, rwa nyakubahwa menyeshamana mwaje muva mu bisata bitandukanye byubatse iyi paruwasi, mwebwe ba nyakubahwa abakoratiri bacu, mwebwe ba nyakubahwa ababyeyi b'uru rwaruka ruramutse rukomezwa muri mutima mweranda, na mwebwe mwese bagenzi babo bubahwa rwaruka, mwebwe mukomeze uno munsi n'abakuru banyu bitangiye kana barumuna banyu, reka umwe wese yumve bahamagariwe gusangira natwe gutega abiri umukama atuyagira no gusaba ngo atume umuzirikanyi wiwe ahindure n'isi. Tugire Kristo mu bumwe na Kristo, turahejeje kumva ingene Petero na bagenzi we baronse umutima mweranda ku munsi wa Pentekote, wasanze bose bakoraniye hamwe uko bari 12 kumwe na Mariya nyina wa Yesu. Ibyo twumvise umukama yagiriye Petero n'abo bagenzi we nibyo arangura no muri mwebwe rwaruka rwacu uno munsi. Nimuza kumva inture kawe n'imbeya nk'iz'umuriro, mugabo umutima mweranda baronse niwe na mwebwe muronka, ntagira ibara, ntaboneka mu maso yacu, mugabo nta guteka, ni muzima. Ibi bimenyetso yakoresheje mu kuza kuri Petero na bagenzi we yabihisemo kugira ngo atwigishe, kuko n'ibimenyetso Petero n'abandi bayuda bose bari bamaze kumva. Ni bya bimenyetso yakoresha igihe yashikira Musa ya mabwirizwa 10 ku musozi wa Sinayi. Muritonda musome mu gitabo cy'Ihubuka ikigabane cya 19 n'icya 20, muzobona neza ko ku musozi wa Sinayi hadutse intureka nk'izi twumvise, hakaboneka n'imbeya z'umuriro. Mutima mweranda rero yahisemo ibyo bimenyetso nyine kugira ngo yigishe Petero
na bagenzi we yuko ari we aje kubabera itegeko ry'ubuzima, ko ari we bwirizwa rishasha bagabanye. Iryo bwirizwa rishasha Umukama Yesu yari yaramaze kubatomorera neza iryo ari ryo, hamwe amaze kugira isakaramentu y'Ukarisitiya, amaze kubaha umukate atakira kurye, uyu n'umubiri wanjye uza gutangwa ku bwanyu, akabaha umuvinyu atakire munywe ko mwese, iki n'amaraso yanjye, amaraso y'isezerano rishasha aza gusezwa ku bwanyu no ku bwa benshi. Yarahavuye arababwira ati, ndabahaye itegeko rishasha, nimukundane nk'uko nabakunze, nimukundane namwe. Urukundo muzokundana nirwo ruzomenyesha bose ko muri abigishwa banje. Ngiryo rero ibwirizwa rishasha Petero na bagenzi we bagabanye ku munsi wa Pentekoti. Mutima Mweranda ntaza kubangikana natwe kuko ntaboneka ntagira umubiri, aza kugira ngo abibe muri twebwe urukundo rw'Imana. Bisigura rero ko Petero na bagenzi we baronse Mutima Mweranda kugira ngo urwo rukundo rushoboke. Twebwe rwaruka, twaba twebwe dukuze na mwebwe mukiri bato, ntidushobora gukundana nk'uko Yesu yadukunze atari kuko ububasha bwa Mutima Mweranda. Ntibishoboka. Uwo kubeshya n'uwo kubwira ngo arabishoboye, naho twogerageza guca rero ntibunarinda no guca, nta n'umwanya uhera tutibesheje twebwe bene. Dushoboye gukundana nk'uko Yesu yadukunze ku rugero rw'uko atanga ubuzima bwiwe, akemera gupfa ku musaraba nk'ikivume kugira ngo tumenye ukuri gushoboye kudukiza, kugira ngo Imana ntitwifate uko tutari, uko itari, tuyifate nk'uko iri, kugira ngo tumenye ko kuri iyi si ushatse gukunda uwundi by'ukuri utegerejwe kwemera kubabara no gutanga ubuzima bwawe, kuko n'isi yanegewe n'impengamiro mbi yo kwikunda no kwirondera, impengamiro mbi yo kubeshya, tukitiranya ubuhirwe n'amaraha. Nicyo gituma rero atugabira Mutima Mweranda. Mugabo ndifuza ko twese dusangira gutegera ingene Mutima Mweranda tumwakira, ingene yakirwa, nuko nyene Petero na bagenzi we babigenjeje. Mu gisomo cya mbere Luka atangura atubwira ati, umunsi wa Pentekoti wasanze bakoraniye hamwe. Mugabo musomye neza ibyo byanditse imbere y'uko avugira ijambo, muzobona ko byatubwiye ati, Yesu amaze gusezera abigishwa biwe Petero na bagenzi we, akabona arengera mu bicu, abo
baciye bava ku gasozi bose bari bafite umutima umwe mu kubandanya gusenga hamwe n'abagore bari mu Mariya nyina wa Yezu na bene wabo. Aho niho barongeye umutima mweranda, bafite umutima umwe, bashishikara gusenga, bagasenga bazirikana ibyo bari babonye, ukuntu Yesu yapfuye ku musaraba, mugabo umunsi ugira gatatu bagatangazwa n'uko abiyeretse wenyine ababwira ati nimugire amahoro kujya mwabyumvise. Mutima mweranda yakirwa mu gisabisho, nimuze mumuronderera ahandi, nihagira uwo muhura akababwira ngo bahuye yigendera mw'ibarabara zoriko arababwira, yakirirwa mu gisabisho kitwungira ubumwe na Yesu Kristo. None ntimubona yuko imbere y'uko ndabagaranzurira ku biganza garwaruka ko tubanje twumviriza ijambo ry'Imana, ko tubanje gutega abiri Yesu wenyene, kandi ibyo tukabibwira mumaze imyaka mwigishwa, n'imbere y'uwo munsi mukaba mwarakoranirijwe hamwe mwigishwa kandi musenga. None ndabere si uko byagenze? Nuko rero mutegerezwa gushishikara. Uno munsi ntimuhejeje, ntimukutse nk'uko bamwe babivuga, ahubwo muratambuye. Mutegerezwa kubandanya kwigishwa no gusenga, niho Umukama Yesu azoshobora kubagabira mutima mweranda, namwe mukamwakira. Egome uno munsi naje kubagaranzurira ku biganza no kubasiga amavuta ya kirisima ngo muronke mutima mweranda. Mugabo iyo tudaheraga gutegera kabiri ijambo rya Kristo wenyene, iyo tudahera kuri uku gusenga duhuje umutima, sinari kubahuka kubagaranzurira ko ibiganza, nari kuba ndiko ndabahenda, nari kuba ndiko ndutunganya. None rero mumundire ndabahanure bana bacu, murahore mutyo, mukunde gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana, ribamurikire mu gisabisho cyanyu. Mukunde kuja mu misa ngo mubashe kwakira isakaramentu ry'Ukaristiya. Mutabigenjeje uko, nta mutima mweranda w'ukuri muzoronka. Uno munsi meze nk'uwaje kwemeza icese yuko mugeze aho mwebwe nyene mubaho nka Kristo, mutarinze gufata ukuboko n'ababyeyi cyangwa uwundi uwo ari we wese. None rero mumenye ko atawuba umukristu atari kubwa Yesu Kristo wenyene, hamwe nawe no muri we nyene. Tutari kumwe nawe ntacyo twokwishoboza. Niwe atubwira ati nimwaba munkunda muzozigama amabwirizwa yanje, nanje nzosaba Data azobaha uwundi mutabazi muzokwamana iminsi yose. Murumva rero nk'abakristu by'ukuri duhamagariwe kwama twimenyereza gukunda Yesu, kugira ngo koko tugumane na mutima mweranda, tube abakristu by'ukuri. Ego cyane urukundo nk'uru Yesu yadukunze
rushoboka kubw'ububasha bwa mutima mweranda, kandi isi yacu irarukeneye. Turakeneye abakira mutima mweranda bakagendera urwo rukundo. Ahandi ho tuzokwamana intekera ku mutwe duhunga, kuko twasubiranyemo tukicana. Ahandi ho tuzokwama twitekana, twinubana. Hazokwama abarya abandi babicayeko, hazokwama amarenganyo, hazokwama ukurogana, hazokwama ubusuma. Kugira ngo ibyo byose bihere, turakeneye abashingira intahe uru rukundo mutima mweranda abiba mu mitima yacu. None rero rwaruka rwacu, nimwererwe, muze twunge ubumwe muri Ekleziya, dusangire kurangura ubutumwa bwayo. Umuvyeyi Bikira Mariya yabaye uwa mbere yakundiye jambo w'Imana ngo amwuzuzemwo umutima mweranda. Bene Yohani wa 23 mweranda niba tubere mu ngoro, kugira ngo natwe twakire mutima mweranda, tuheze turatire abandi urwo rukundo, turumenyesha abandi, duteko turubashikirize. Ngiki cyo ndabifuriza kandi ndabasabira umunsi mukuru mwiza kuri mwese. Mubanze muhaguruke rero, dusaba Mukama Yezu wenyene mushikane mu ndiba y'imitima yacu igihe tuyagiye.